ndakunda niyo witeka haleluya babara kuri ntanzigo nta gitima kibi umutwe wanje uzemwe amazi n'ikaratasi wibuze ko Imana nishiramo imiyaga yo Imana ishiramo imiyaga nkaba amahoro kuri maisha ya Mungu haleluya Inzirakarengane twagiye. Okay, inzirakarengane ushobora kugira uwundi muntu ntabwo mu makosa y'undi muntu ntakoze cyane ushaka kumererwa nabi nkakubitwa nkashaya nkasonza nk'uko yabivuze cigwa inyota y'umutima nyinshi no mu rukundo shaka kugira inyota ariko kandi arakunyoteza umuntu ni inyota iyo nyota ufise ariko buri gihe umuntu anyote gukina buze atafise atagira rero tubuze mu buzima ni byinshi rero ugasanga wa muntu harampemukiye nyene nari mu gitima cyane cyose nta kimuha agasigaye agatabaguye agatima kanje dupana tugasanzaraho iyo nera hataza katera akandi kantu Roy TV buriya nubona umuntu ariko arakugwanya uzumenye ko anyotewe kijya kintu ufise hari ikintu bumusumba nta muntu akugwanya atakana guhora rero abantu batugwanya my friend tubashavurire ahubwo twibone ko tubarenze ko mubarenze nta muntu akugwanya ataki kuko abashaka bijya ufise abanyotewe vyo rero inyota y'imitima ni myinshi niyo mpamvu usanga abantu bamwe bahemukira abandi kwera abanyotewe bijya ibintu bajya abantu bafise bo badafise rero inyota y'umutima yubaho film inyota y'umutima vraiment muze muirabe ni sawa ni nziza kandi ni film yangoye gukora cyane muvuge cyane muvuge cyane zose nakinye inyota y'umutima yaramvuze ko narayikoza bafakoranye barabizi namaze dejo ngwaye navyo mutunaje ngwaye isi nari nkigwa wakina kungu yakina kungu ndakire inzirakarengane nari cyo kurenganya abantu abafana badufana badukunda abantu bariko bakorera amafaranga muri ubu buryo shanke buri amafaranga ashaka kukwankira mu rudandazi arakwankirayo nyene ugahunga ukaja gushona impuzu ushaka gashona ibirato ukayakura ugasanga niyo yari yicariye rero inzirakarengane nararenganijwe hafi nk'imyaka 3 canke isika kuri ine bwa bujyajya nkagendana n'umuntu w'injyaje anazi kugeza n'ubu naho yasanze niyondi abwira abantu bahinisha film akabwira ati kizira kugumiza umukinnyi mu kibuga ako kantu kambikira hantu yambwira ko kizira kugumiza Imana yakumvise mu kibuga warabizi kandi Imana ndazira kaje siko ndabesha narokora kujya gukina ahantu akanka ngo ujya muntu tushaka guhurira muri filime ntihakine naka sibyo kandi nje ndanamukorera neza ibintu byemeze neza wanashaka nahagiye hose agenda avuga ko ata muntu afise nkanje hari ubujyaje busumbuka mugabo nagera ahantu bavuga ko nzi gukina hana mu gikino matinda gusabye nime hana byumva ko zababonze gukina urumva mugabo narihanganye kwihangana gutera kunesha nkankana n'abantu kagenda kabwira bariya Grace n'umuntu mubi akacazi wanje akacambwira ngo naka n'umuntu mubi uwo muntu nkasanga twankanyere muri ubwo buryo niyo njyaje hagera yuko njya gukinira uwo muntu akamucako akavuga ati nkeneye umukinnyi kanaka nawe akashaza ati bururiya muntu muce iseni imwe 10,000 uranyumva ibaze kuba duhagaze hano 10,000 nitwimuka tukaja hariya muri sale 10,000 nitwimuka tukaja mu Kamenge handi 10,000 ayo mafaranga umuntu yakura kwari kugira gusa singaragare muri iyo sinema ngenda yikinemo mugabo nagiye nihangana Imana igenda ikoresha abantu hirya no hino abakinyi tala yanje na certificate yanje fise nza kwiga ibintu bya sinema nabyiganye n'aba bantu abo bita ba Kefa ba Mama Dafroze ba Mama Rose abajya bahoze bakina kuri Heritage abantu benshi twari turi kumwe bari nk'abantu ndetse bibahangangira basanzwe banakina ariko rero kwino saha sinkira inzirakarengane gusa nashatse kwereka abantu barenganywa nakufatiye ku bana ko abavyeyi bashobora umwana ashaka kugwa mu ikosa y'umuvyeyi wiwe rero kubwira ndahari kandi ndakina meze neza ibintu by'ujyajya nari dohari bigabanya
jisi ibintu by'uburyagizo hari bugabanya orena desha ciga nyene twige tumenye kandi tunatahura kandi wigisha ibintu utajamwo nawe Oya basha antuka vraiment tunajuana simnanijua simnanifahamu mimi sina ujanja wewe sina mimi ndio ndo hivyo mimi wewe nakujua sawa na mimi wewe nakujua mnajuana sawa tunajuana sasa kwa hiyo hatuna ujanja bakunzi ba Night TV ndibaza aho service sasa Grace tukiri ngaho nyene mbega muri ivyo bihe bitoroshe novuga yuko washaka gusubizwa hasi ariko urihagarako nk'umugabo mbega ni kikintu kitakoroheye muri uwo mwanya ofisi ukuntu nagenda ndabisobanura ikoroha bigatahurika gusumba kuko ibintu byose nagiye nkorerwa nta museneyasite n'umwe bari twegeranya atabizi ku buryo bwo ndabikubwiye bose ukisanga bari muri ico kibuga mu byo niko ndavuga ariko batangazwa no kunda bigumamwe hakinishwa ibintu bibi kugira ngo abantu bagende banyanka ariko kumbe karere yanje niho yadugiye shamvugira ngo imana nako yakumana ako kantu imana yakumvise nakabona imbarize neza yakumvise yakumvise kumva ivyo bintu bibi nyene bankinisha kugira ngo bikunda ncika intege nanje nkaca mbikina neza atagitsima kibi atanzigo kuko nari nzigo shaka nyene ngo ndabikina nabikina ntanabizi n'ibyo ndimo ariko umenye nivyo nzi Imana irafasha ndabizamukiramo abantu baramenya abantu baramfasha uranje ngeze kwindi ntambwe niyo mpamvu nakubwira nubwo uri mukazi wo munzu nubwo woba uri umuntu wese wese uko uri kuko nibo tubona bafata nk'aho basuzuguritse kora uri kuca amafaranga nubwo umuntu yaguhonyera ku mutwe nubwo umuntu yaguharura ikiyiko watakaje itere munsi musaba kongera ukundi kwezi hari igihe Imana izanagufasha uko kwezi bose akibagiramwe impudu akajyamo amahera uko kwezi ukacukura tatere musimenetse ata kiyiko gitakaye ukayaronkera rimwe rero ubu nanje nta muntu nzohagarara mvuga ngo namuteje imbere nk'uwa mbere ubu bampa amafaranga nkabaha ibikorwa nkabaha amaboko rero kubw'ivyo ubu dutezanye imbere narize naramenye nagize inyota y'amafaranga nja muri ibi nkayaca nja ngaha nkayaca kandi niyo witeka haleluya babara kuri nta nzigo nta gitima kibi umutwe wanje wuzuyemwo amazi n'ikaratasi rero wibuze ko Imana arishiramo imiyaga yo Imana ishiramwo imiyaga nkaba amahoro kuri maisha ya Mungu haleluya Grace hari amajambo agiye kuvuga navuga yuko oya ntavuze byinshi ahubwo ntaravuga bisiguriye ko ntaravuga tukiri ngaho nyene ndashaka mbaze dialect novuga yuko bamwe mu bakinyi b'amafilime ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi urabazi n'inguvu zabo cyangwa se urazi no kungene bakina mbega ugerageje kuraba muri no industry ya filime ugerageje kuraba filime uyibona gute cyangwa se abakinyi ba filime wabona gute muri no misi novuga yuko hariko rabonekamwo ugwanko rugiye rutandukanye hirya no hino tubona ku ma media agiye atandukanye mbega nkawe nk'umu director asanzwe nyene akurikirana nko mu bakinyi b'amafilime ivyo bintu ubona gute papa muri no misi burya rero ntangure kuri filime yo mu Burundi iriko iratera imbere kubera ko nimba urugwanko ruje ubusuko rwahozeho ahubwo mbere nuko babona nubwo ibi bintu twokwankana ngo twokwankana nta nyungu twobironkeramo ariko ubu rero ari bamwe bamaze kubona ati fiza abafana runaka kandi benshi reka ngerageze niyeze kwa abafana kugira ngo ibikorwa byanje bigire iki bikomeze kuduga kurusha ivyuriye mugabo rero ahantu ucashingira ni hehe iyo habayeho uguhangana mu kintu bigaragaza ko ari iterambere ry'ico kintu niko bimeze ariko rero ntivyakagombye kuba baca babigira big deal ngo bankane urumva iterambere rije mukaca muzana ibintu by'ugwanko ahubwo ntibitera imbere muba muko mubisubiza inyuma hari imitima y'abafana imwe muba muko murakomeretsa baze nk'umuntu yahora kubona uri mwiza yakubona utavuga kaca kubona uri kuvuga ibintu bidashimishije nyene ibintu nk'ivyo honye gusa ku bakinyi bo mu Burundi ndabashimira cyane uko bose ko bazifatamwe neza n'abakinyi beza ko basora ibikorwa vyiza man ibikorwa mu Burundi ni vyiza sana kandi turashima aho bigeze vraiment yego ariko rero ugerageje kuraba bamwe mu bafana ugiye kuraba amwe mu makomenteri ava nyene ku mapost yabo yerekana yuko hagati yabo ataguhuza hari bamwe mu bafana baravuga yuko bishobora kubasubiza inyuma bivanye n'ukungene batariko baracana uwaka makino gihe ndashaka mbatse Ornella mbega ntacyo bizobikira nka mwebwe nk'abakinyi b'amafilime ngaha mu Burundi navuga yuko muri mu bantu batumye filime y'u Burundi igera higeze no munsi Ito twicira
ugwanko rumaze Icyo iminsi maze kubona rero iyo uri mu kazi atanambamye akazi ni karyoha akazi kararyoshwa n'intambamye kubera ucugwana uburyo bwose bokora ugerageze gushika ahandi hantu kwindi ntambwe kugira uba warasaba gusuguma abagukwega iyo uri ahantu utarasaba gukwega uvuga ati naho no kwigumira ngani byemeze neza ariko ufise abantu bakora gukwega inyuma ubwo umugerageza kubikura wavanse imbere kugira wiruke tu komeza yari ashatse gusobanura ni ibintu bakora kugira bibaca intege nibyo bibaha imbaraga zo gukora ati komeza ariko sasa biriza onera urishuye neza mwana yego nuko kwimana rishuye neza kandi vraiment ni mama cigo uzi gituma bro hariho reka ndabivuge hariho abantu bariko baja mu bintu batazi ingene biruhisha ibavuze nibyo jewe natanga gukina filime nja kudodora ushaka iki urumva nje ibintu hariya bakurimbwa urumva ariko imana ishimwe no musi wana yuko nari mikashi nayitanze kandi namutamanga manager ushaka umwongereze manu ameze neza vraiment manager ameze neza umupeti kandi vraiment urabona wa mwaka uheze yari yambaye igihuzu umenga asha kinini ariko ubu ibigeni by'abastar uzo ntiziki atandagitwara muri tournage iki nina kinandi umustar zonko ntigarasa ntiyavuze ati no guteza imbere zonkora mbo oya hari ibintu iki gikobwa gifise ibintu uko cyari kinini nta kizi ariko nta mutima mubi urumva mugabo reka nabwire enda kubwiza ukuri mbo reka ndabivuge Jiste n'umuntu akora we bivuge nuko Jiste n'umuntu akora vraiment Jiste reka ndabivuge nubwo tuba turi kumwe no bivuge we babwiye ko ari mikashi natanze ari iwanje urumva Jiste era ndira we sasa ugere ukuvugira kuri emetere igenda direct nisho muzini wirukaga ni kunyiganza iyo mureka wumvise inyota y'ivyiza ya uramombeje oya sivyo tuba dufise inyota nako ndavuga Jiste kwanza komereza shawe ivugiye kuri barane ninge nari gatoga Jiste mu minsi 10 muzohura yambaye igirato mu minsi 2 iminsi 8 yambaye kamambiri bamitwa Mr. Kamambiri Kanambiri TV Jakim nugire ikibazo uno munsi turi kumwe na Kandambiri yugure TV shashi no munsi ndagutahije hama nako ndabivuga bro imana guhezagire shaka TV thank you so much hama ureke kwishingana iki ngo amahera hariho ingabirano ntigugwa amahera oya ndabwira Jiste mbabari oya ndageza mugabo rindira hama mani bahezagire eko kandi vraiment turabona uko nawe amahera isa fresh amahera ni meza tu Sariyo ni avuga ibintu byinshi kaducanga yaducabirana no kwaducanga just zanavuge message sinone niyo nyene kabisa navuze ngo imana imuhezagire nimba muri filme ndundi ziriko zirakinwa Jiste afisemo kuboko ari n'inyuma yacu ndabivuze ndabisubiyemo Director Jiste Domako amafilme akungwaza doma beno ava ndava ngo ndavuga gerageza ndagushingura inyota y'umutima ikigo Inzirakarengane akukibiba yabarantu reka sinovuga ngo mpeze murabona ukunyene kimereye Imana guheza agenda bivuze ni bro Lucky Heart inyuma shabo bro Imana guheza amen Imana yakuze hama ikindi kintu tubigire neza tureke inzigo tureke uburenge tureke ubujyajya sivyo yabivuze neza ubujyajya icarico hama hariho n'ubundi bujyajya babwinyegeje inyuma yavuze ko ndijyajya petete afise igituma yaba yabivuze hama commentaire muzoshaka ko amavyo mushaka nimushire kuri iyo nende njyajya mbe ndinjyajya gute mbe bigenda gute twe twimvira kino kintu burya vy'ukuri birababaje kuba ujana n'umuntu havuga ati petit frère n'umugenzi kumba ariko ndondera kubw'inyungu ziwe uno munsi ndamuha ibiganiro bimeze neza bigenze neza igihe yeje agacaza yitapa ngo niwe wenyine hama reka ngireko abo ba journaliste bimbura bugirira
ndi seriye abo ba journaliste b'imburabugirire nimuhagarike misenchiki intege nimuhagarike so oya tubivuge hari kandi impamvu tubisubire. abivuze Ku myaka mfise ndashaje ku bikorwa nkora muri filime ndashaje rero turondere hari ibimaze iminsi bivugwa bitaba bikwiye kuvugwa ndavuga abantu baja mu rukino batazi ubushize narabivuze kuri Step Media hariho umufana aguma akoreshwa ateranya abantu geza ngaha ntituri muri vya bihugu bimwe baterana Uvuga amazina nta kamaro yabihorere nacu bivuze ariyizi no kuri page yanje yaragabanije umunwa hama c'est dommage kuba ushaka ibintu kuri page ni minute bikaba bifuse